amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza mu wese mwana yo kwikana ibiganiro bica kumonesha kwe yacu ayo kandi ni nayo ya Look Media twikaze mu ganiro cy'ino cha Look Sports cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 13 kwezi kwindwi cange mu kakaro mwaka 2026 ni Boris Ingabire Jules muri studio za Look Media rero kandi nko muri kumara bino sindije nyine ndi kumwe na mugenzi wanje Ale Loris Ndongozi ndakwambije naje ndakwambije ameze neza weekend yagenze neza je suis en forme yego nuko twizeye ko n'abari badukurikirana bose kabisa aho baherereye hose bameze neza abamerewe neza mu babo ndetse no mu byabo abo bitameze neza twipfurize kumererwa neza abagwaje abagwaye ababuze ababo abashonje cyangwa ikiro abo usanga bitameze neza ariko twipfurize kumererwa neza tubaremeshe kubabuze ababo cyangwa kubagwaje cyangwa kwasize ingwane zigiye zitandukanye twizeye neza yuko tuzahugira ibihe byiza muri kino kiganiro cha Look Sports ni gano tuzakuba turabira hamwe mu byo bwiyaguye kabisa inkino za playoff muri ABL cyangwa Amse Basketball League kwa itangura kuri muri no weekend ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana hamaze kwa kinwa inkino zibiri ku mpande novuga zose tuzakuba turaba uko ibintu byifashe kabisa muri izo nkino za playoffs turabe uko ziko ziragenda zizo nabana ndetse no ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa kane hamaze kurikirana ku munsi no muri weekend ariko kandi turaza no kwatuva hano mu gice cy'u Burundi twerekeze hanze y'igihugu ni FIFA World Cup 2026 iri kibera mu bihugu bitatu Etats-Unis Canada ndetse na Mexico turabe uko ibintu byifashe no munsi hamaze kuba bagira muri demi finale ni nkino nova ko zirindiranye gishika n'abantu benshi cyane kabisa Argentine iraza kurikira cyane n'umugwi wa Angleterre Three Lions ariko rebye cyangwa abafaransa bari barakina na Rafuri aho cyangwa equipe nserukira igihugu ya Espagne ni amajambo menshi ikaravugwa kuri zino nkino na cyane urukino hagati ya France ndetse na Espagne nako bamaze no kwahora kenshi Lamine Yamal n'abakinyi ba Lebron nako bari baravuga amajambo menshi giye atandukanye turaza kuba turabana ndetse n'utundi dukuri two turavugwa hirya no hino reka tubanze tumira amate gato ice tuza anidende y'amakuru yacu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wofise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kurira amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB nuko tumaze kuba tugaruka kandi muri studio za Look Media tubaha kandi ikaze ni ganiro cha Look Sports tugiye kwa duherana uvuga muri basketball hano mu gice cy'u Burundi muri playoffs za Amse Basketball League iriko iraba kwanza imbere ko tuja indi mu nkino zaje kwa ziba ku munsi wa ndetse no ku munsi w'Imana i playoff yaje kuba iguha ishusho imeze gute comparative money izindi playoffs twaje kwa tubona muri imyaka 3 cyangwa 4 iheze bonaza ko ikintu cyambere cha quiz playoffs nubwo tutarangira muri mu nkino zaje kuba ziba muri rusange nyaza ko ni playoff zitandukanye na playoffs zo mu mwaka uheze zitandukanye na playoffs zo mu mwaka wundi wahera ko uno musi naza ko hariho impinduka imwe nyaza ko yaranze basket muri no mwaka ni ikintu cyo abayitranje n'abaruko kubaransa muri effectif ya equipe turuka muri saison régulière twaje kwa tubona abayitranje babiri muri phase ari batatu muri phase retour uno musi muri playoffs ni batanu abayitranje uva kwa harimo abarundi bagera kuri ndwi nabo bari muri effectif naza ko muri rusange twaje kwa tubona imigwi uno mwaka dufite imigwi ibiri umugwi wa Kerne n'umugwi wa Tigers zitari muri playoffs zo mwaka uheze umva ko ni ibintu bishasha ahubwo hari nka Kerne ntiyareruka kuja muri playoffs naza ko hareze igihe itaza muri playoffs rero kwanza nibaza ko iheruka zuki muri Asebab tukirinya nuko uno musi cyo kuri Tigers mu mwaka uheze ntiyarimo mu wundi mwaka wahera uno musi nibaza ko hari impinduka nyinshi zatanguranye n'izi playoffs twibuka ko mu mwaka uheze mu muguru nani twaje kwa tubona abakinyi umumenyereza w'umuzungu umumenyereza w'umuzungu mu Espanyol ku ntebe ya Dinamo hariho umumenyereza w'umufaransa Gineshe abo namenyereza babiri baje kwidinga imigwi yabo mwaka uheze mugabo urana ko
uno mwaka dufite abamenyereza nyene babiri Joris na Gafis umva ko hariho nuvuga ngo aspect nshasha muri basket itandukanye no mwaka kweze twarabona abakinyi nuvuga ngo ikindi kintu twaje kwa tubana ni recruitment z'abakinyi uno mwaka muri playoffs ziratandukanye cyane izo mwaka kweze wasanga equipe iri recruit abakinyi b'amazina bazwi cyane bavuye bari baheje kugira amasezo meza tukabona yuko recruit Green yuko recruit William Perry umva n'abandi benshi muno mwaka nara ko recruitment zaje kwa zitandukanye uje kuraba mu Burundi nani uhara abakinyi bazanye abakinyi babiri gusa mu mugwa Dinamo barazanye abakinyi mugabo ubona ko atari abakinyi amazina yarazwi cyane no ku mugabane wa Afrika ni abakinyi b'abasenegali bon bazwi mugabo atari kuri niveau imwe siba twabona ariko Arabia erega kare twabona ariko Arabia muri bar twabona muri mugabo no musanje amazina baje ko bazanye neza ko ni playoffs zo mwaka zitandukanye cyane na playoffs zo mwaka wese okay duhere kuri match yaje kwa ihuza umugwi wa Dinamo ndetse na Tigers bon musanze ni Dinamo Tigers Kerne urunani Dinamo Tigers za kuba itanga surprise kabisa bon wonge ngoraje kubigaruka bati turashobora kubona nta hariho umugwi muri iyi eswate hagati na Dinamo tukaza kuba tubona muri final za playoffs twaje kwa tubona rico gitangazo bwa mbere nubwo yari difference y'amanota make wakamenya yaje kwa itsinda match ya Dinamo Tigers batsinzwe kuri game 1 waje kwa wejuvuga ko iki muri rusange Bonaza ko match ya mbere ibigoye match ya mbere ibigoye hari abakinyi bashasha muwa equipe yose uraje gusika nuvuga ngo amahafu mashasha bayaje n'abakinyi utaba wara France muri saison higire n'abakinyi baza muri playoffs birasaba ko uramiga urama video equipe yahoramwo uraba ingene performance ziwe uragerageza kumiga mugabo biba bigoye cyo kibo nibaza ko match ya mbere muri rusangi ntitwovuga ko Dinamo yatsinzwe kuri taza abakinyi Tigers cyane ahubwo twofata twoshira ingufu twoshira umwihwezo munini cyane kuri niveau ya Tigers niveau yaje kuba yafisha kuri match ya mbere ko yari equipe iri structure neza nibaza ko Tigers ni equipe yagize amakritima meza nubwo atari suffice nibaza ko ukuntu bari bemerera abayitranje babiri gusa byarashoboye kuza kulimita equipe nibaza ko iyo abayemerewe benshi twari kubona Tigers ishobora kongeramo uwundi mukinyi umwe canke babiri baza kura force effective kugira ngo tubona effective nuno munsi ni effective komeye match ya mbere ya Tigers na Dinamo twaje kwa tubona performance twaheruka kera ya yitwa James Amotori ni translative point de hobo muri playoffs ni adakora ibintu twaheruka kuri Janja Kubasi kwani twaheruka kuri byari ibintu bya Boisi ni wasanga ariko atsinda 35 points en plus muri finale ya Dinamo ni performance twaheruka kera cyane nibaza ko yabaye sensation ikomeye ni umwe mu bantu bagiye bavuga ati inyuma ya Boisi twaje kwa tunkindiro kwituma ari mu étranger iza novuga ngo kugira statement hano muri ligue iwacu muri rusange naza ko tuta imbere ko tuzo kwinjira mu profondeur yari match nuvuga gashoboye kwerekana management gashoboye kwerekana ko Dinamo itabaye magabo ino série contre Tigers ari série igoye kandi ya ntuze yanje vuga ati equipe imwe muri Dinamo n'unani ntizo biri muri finale ya playoffs Dinamo yabona ati bwabo nzi tutagavye birashobora ko Tigers ishobora kugira nivyo barabatsinze match ya kabiri mugabo nibaza ko série iracari tanje hagati y'imigwi uribaza yuko Tigers hari message yo ishatse gutanga muri izina playoffs nubwo yaje kwa ubunye ni kimwe kindi ni match imwe kuyindi hagati ya Dinamo Tigers gushika no munsi naza ko Tigers iri nyuma ya Dinamo iri inferior ya Dinamo mu departement menshi ya mu uravye ama detail menshi hari ama petit detail usanga Tigers idashikira Dinamo tumaze no kubona nibaza ko twona bigira ko no munsi cyo kuraba match zibiri izi match zibiri nibaza ko ama facteur ya mbere kubganje facteur za mbere zibiri zishobora gufavoriza equipe gutsinda muri izi playoffs kwa avancer muri tour kurikira hari icambere ni profondeur ya bas profondeur effective ufise ico nico cambere utegeza ko usaka 12 basi minimum 10 baba bari impliqué muri equipe kuri chaque match ico nyine naza ko Tigers ntacifise ico nyine ni cambere icya kabiri ubufise equipe ubufise starting 5 batanu batangwa mu kibuga ukaba ufise na bando touche ikomeye ico kintu ivyo bintu ko ari bibiri Tigers iri nyuma cyane ya Dinamo
n'amastat aravyerekana ariko ufashe mu buryo butari general menga ifise abajura bameze neza wana ku rupapuro umenga biraboneka neza yuko umenga afise abajura bameze neza hari umuntu twabene turavugana acambwira ati buriya ino Tigers ya lisanse kuba iri mu ma equipe yoteranye ubwoba muri zino playoff tutaravye ngo Runani tutaravye ngo Dinamo cyangwa Ikerne peut-être kubera yuko uravye peut-être abajura bifise yamerita kuba iterabwoba mukiravuze ca profondeur effective uno musi naza ko niveau y'abaroko ni imwe mu facteur akomeye cyane muri ntuzeye utegeza ko ufise abaroko bakomeye yatuje muri tugume muri Tigers no musi afise ni abaroko ndwi baje kuri fedomatch n'abakinyi ndwi ba hano mu Burundi batanu b'etranje match zibiri izi match ya mbere ni ya kabiri Tigers yakoresheje abetranje abaroko batatu gusa ni yitwa Gentil ni umwana kiri muto nyaza ko yaje numwe mu bakinya maze kwidemarka cyane muri playoffs zibiri ushobora kuvuga ati ni urashobora kuvuga ati Star Mountain nimwe yashoboye ku beneficia umwanya yahawe aragira impact kuri equipe cyane kuri match ya mbere ora ko yagize defense solide cyane kuri Giberi no kuri Cyuma na match ya kabiri naza ko defense yiwe atamuntu iyo yita ko umwikomo cyangwa ibiki naza ko no Gentil n'Amando na Clark ejo washoboye kinisha Armel mugabo niraza ko ta munota wakwiye niraza ko abaye umunota umwe nyine umva ko ntitumara mu bantu bakinye muri mezi match zibiri iyo maze ugaye equipe usaba etranje batatu abaroko batatu baza gukina match naho nyene niraza ko niveau d'efficacité muri playoffs si kurugirwa rw'abaroko ba Dinamo turaza kuja kuri ntuzenye imwe uno musi je kuraba match ya mbere Clark yari match nziza yatsinze 16 points niraza ko yatsinze 16 points Gentil aratsinda 2 points Mando niraza ko yatsinze nka 7 points 25 points abaroko batatu basi 25 points ucije kuraba kuri Dinamo abonye ni kuba izo 25 points ni match ya mbere match ya kabiri ari batatu baje gutsinda 8 points batatu abaroko batatu uvuga ngo Clark yatsinze 0 muri 29 minutes ni umujeri cadre muri equipe ni umwe mu baroko bafise experience muri ntuze muri playoff amaze no kuyimenyera Gentil yatsinze 2 Mando atsinda 6 nuvuga ngo na amanota 8 ari batatu amanota 8 gushira ko za 25 points zo muri match ya mbere 33 points muri match zibiri ku baroko iyo ntuzenye urumva ko bari munsi ucuza kuri Dinamo barafise abaroko n'indwi mugabo muri izi match zibiri bamaze bakoresha abaroko bane hari abakinyi batatu batarakina match nini Beni Ornel OPC na Derrick abo ntibarigira bakoreshwa match nini mugabo abandi bane bakoreshwa ni Giberi ni Karabon ni Richard na Dave umva nabo baroko bane bakinisha uno musi uje kuraba amanota batsinda ni bari hejuru cyane y'aba bantu z'abatayigaz ico deja ni facteur ya mbere Dinamo iri hejuru y'abatayigaz kandi yo ni facteur ikomeye mugasi nyaza ko iyo twayifatira ko cyane kwa yuko no musi simpaka ngo utsinde ngo utsindishwe n'abaroko abayitranje n'abashobora gufasha abayitranje baragufasha ngiye peut-être officier abaroko bari hasi barashaka kuza gukompletwa n'abayitranje kandi toujours ukaguma ufise avantage ikomeye cyane ufise avantage ikomeye cyane mugabo uharuye alafe turaba collectivement byagenze gute peut-être utodete turaza gukonta mugabo alafe turaza kwa turaba mbega match yaje kwigenda gute peut-être turaza kwa ati abaroko bagize 25 po ari abakinyi batatu menga biri ntibitahuri tukuntu match ya kabiri twavuze ko batsinze 8 points ari batatu dushaka dufate bane na Ahmed yari yinjiye akamaro dufate Dinamo batsinze 25 points iyo ni difference nini ikindi kintu turetse ku baroko ikindi kintu gitegezwe ku ya difference turetse na hano muri playoffs za hano no muri NBA hose ni niveau y'aba remplace bando touche batsinda amanota ngahe uje kuri match yejo match ya kabiri muri Tigers bando touche aba remplace batsinze 13 points bose bateranyije 13 points mu gihe muri Dinamo batsinze 33 points umva izi ni ntuze zibiri na madetail matobo ayo mbere na madetail matobo ni zimwe mu facteur Dinamo nako idomina cyane uno mu Tigers
match ya mbere twaje kwa tubona umutowe yari efficace 37 points mugabo kuri match ya kabiri barashoboye kumulimita kuri 15 points kuko baramubwiye ko defense n'imitire yose nibaza ko kandi biratahuritse umva nene biratahuritse baraje ko bamubona muri match ya mbere biga match imwe ku yindi kandi ikindi naje kuba mbona bose ndi umucoach canke singiki mugabo urana n'umukinyi akina umupira awiduganira ko hari quelque part biraza kulimita umupira uza gukura hariya bariko barabwira ko press tele yose uza kushikana muri zone adverse hariho energy zimwe zamaze gutakana rero naza ko Tigers hariho utudetail duto usanga babuze abaitra abaroko si même niveau na igituma urayina Dynamo zidomina uno musi ni niveau y'abaroko uno musi cyadushika muri duheze muri Dynamo cyaje mu mu kanya uno musi muri Dynamo uje kuraba dufate babiri fata Giberi na Karabona Giberi match ya mbere yari afise 13 points yari afise 9 robo yari afise assist standard Karabona yari afise 12 points akagira na 12 robo abona baroko babiri iyo ni niveau uvuga ati ni niveau ikomeye hano oye uje kuraba mu runani nubwo tarashika mu runani hariho ufata karoro k'abakinyi babiri ufate Yves na Romis match ya mbere afise 11 points match ya kabiri afise 16 points n'amarobo muna haro match imwe yari afise 11 robo iyindi afite 8 Yves match imwe yari afise 14 points iyindi 11 points umva izo ni niveau z'abakinyi babiri Tigers dafise Kerni dafise kandi baza gukeya difference ucushira ko abayetranje bazana nabo nyine bariko bari implica cyane ikindi naco Tigers ahantu ugiye kuraba mu urabiye ku statistique Tigers uje kuraba ona bafise umupivo umwe umupivo umwe dufate kuri match yejo match ya kabiri match yose yatsinze menshi yatsinze 19 points mugabo ucura aza kugira 4 robo zine gusa ucira aba adversaire biwe bakinira muri zone urabye Karabona yagize 12 robo harimo offensive indwi nuvuga ngo zose kandi zo yatora yagira yararekipera agaca tsinda agapana Thierry Sanya yagize amahobo nka 8 ucubona ko Dynamo muri zinkino zibiri iradomina cyane Tigers muri racket hariya indani muri interieur nibaza ko ni imwe mu ma point faible ku mugwa Tigers muri rusange ni ivyo na madetail amwe abaroko ama profondeur doba aba efficacité ya bande touche nibaza ko ari muri amadetail Dynamo iri kwiyasumba cyane uno mugwa Tigers. Okay, bonga tutaza kwa twigaruka ko tumaze kuba tuvuga kuri Kerne n'Urunani. Kerne Urunani tashaka kubona swi bonaza ko birashoboka turavye niveau iri umugwa Kerne uri kurafisha muri izi matches zibiri nibaza ko 95% umuntu ashaka kuvuga sweep mugabo izo 5% nazo nyene ntitwozi hariho urega ni ku munsi wa kane Urunani azwari jeudi Urunani ni jeudi Tigers na Dynamo mercredi uje kuraba niveau ya Kerne nibaza ko ikintu ca mbere kiyo kirabakora nkuko twavuze kuri Tigers nibaza ko arimo ikintu ca experience uno musi Dynamo ni Tigers ntibishobora gutena impande ya Dynamo hariho bafise staff iri ikwiye nini kuko no musasa coach bagira kuri yanga bafise Dumbo bafise Jano bafise n'umucoach international hazanye Uganda umva ko iyo ni staff ishobora kandi anakomeye bafise Dumbo amaze kumenyereza ahantu henshi mu Rwanda he n'ahandi siniko navuga ngo muri Kene nta mucoach bafise umucoach mwiza Arsene mugabo niveau experience ugashira ko na market experience kandi kubakinyi basanzwe bafise umva nibaza ko ni hoho ugiye kuraba ikintu cyaba ikitwa turavuga kuri Tigers na Dynamo ukaraba abaroko ba Kerne uraza gusanga ari ibintu biteye ubwoba kuko uno munsi ni PDD ni Mbuyi ni Arvin aha onye match ya mbere niho bari bagerageje nibaza kuba sinzi kuba kwije 20 points match ya mbere Kerne ugiye kuraba game ya mbere abaroko muri Kerne batsinze 25 points mu Runani batsinze 45 points abaroko umve difference hari ukaba turavyo abaroko ba Kerne n'abaroko ba sico kimwe umve hari difference nini gose iyo rero nico kintu Urunani na Dynamo zama zisunda ayandi makiri muri iyi periode bavuga ko abaroko ari bateza kukipa place ni muri effective uje kuraba bande touche kuri match ya kabiri kuri match yeje Kerne batsinze 17 points Urunani batsinda 35 points kuko no musi Urunani baza gukina match Petit Peri yatangiye kuri bench kuri bari yatangiye kuri bench akaza kwinjira umva ko ico kintu amadetail nkayo bonyagiye ikindi kije ngoma mbona ko ni experience kwera uri kuraba match hariho ama sequence ubona Kerne yafashe match yafashe Urunani mugabo ibikwikira
peut-être urunani bahinduye system Kerne kaciba pe icayibura kabisa nka match yejo ya kabiri Kerne muri deuxième mi-temps urunani rwatsinze amanota 3 muri deuxième carte yego deuxième carte pas deuxième mi-temps urunani rwatsinze 3 points Kerne itsinda 10 points karta yose umva ko baraparvenye kurimita urunani kuri 3 points muri karta yose umva nkiyo nintuze bari kuvuga ati peut-être kubwa fitisi yaje guhindura muri karta muri mita avuga ati bagizi barahindura Kerne irabapeti umva ko baje gutsinda defense amatagira kuri 20 baza ko Kerne ikintu je mbona ahanini kibuze kuri Kerne cyane cyane ni cote experience mu bakinyi muri staff technique naho nyene naza ko kote ikintu cha experience kirabuze turabe uno musi muri Dinamo uno musi Joris kuba bamuhaye bamurese abe coach principal niryo ryambere nibaza muri playoff ari coach principal nuko mu myaka ibiri heze babanje kuzana Julian akamigira ko akamurabirako gafisi uno musi baramuzaniye ko umu Espanyol kugira ngo amwigire ko amurabire naza ko Kerne yari kuraforsa staff technique ico ni cyambere abakinyi barabazanye mugabo n'amarokritima yabo je ntiyanconvince cyane bona ko ni bihutiye cyane gose gukomeza abainterere bafisa abainterere batatu abapivo batatu wari ufise effectif irimo Sanya ikagira no mu Nigeria umupivo bakoreje muri saison higirere baca baza kongeramo uwundi mupivo mu Ivoire oro ku makote ntaba effort bigeze bashira kuri nzeye barongereje umenere kandi naza ko yarakeneye cyane mugabo nta mu effort nimwe baje ko baza naza ko kote y'amarokritima ku mugwa Kerne sindi convaincu gose kandi muri en general ico kintu cha experience n'ukuntu habaye technique za rokritima muri Kerne naza ko hariho agahazi kubwawe urabona yuko turavye niveau y'urunani bari farahona na Kerne tukarabana niveau ya Dinamo turashobora kuvuga yuko ku bice 80 cyangwa ku bice bingahe finale za playoff ari urunani Dinamo bon je ni convaincu na Dinamo zizoha muri finale ubunya akantu ko kuvuga ati turashobora kubona imwe ivuyemo bon sindi convaincu bice bingahe pana ku bice byinshi kuko uno muri Tigers ndazi ko nashaka kuanversa situation je ndazi ko Tigers ishobora kuronka iyindi victoire contre Dinamo ndabizi kuko uno munsi je ndafise confiance muri staff technique ya Tigers bafise des entraîneurs bari cyane gose nibaza ko ni kimwe mu bintu biza kuba bitandukanira ko na Kerne ko ona yuko Kerne ahani turabona ni Arsene peut-être na Kinyata anako bose ni ryambere baje kuba baba kuri ba equipe ni playoff ego nivyo muri zintu muri bo dufate muri imyaka iheze Arsene nibaza ko yarabaye coach ari mu makomo numva ko ni ico kintu Tigers irafise ba de touche iri efficace barafise staff technique abakoci bagera kuri batatu bashaka kumenya kubona ingene bashaka kujera situation barasa abakinyi bakomeye uno munsi nimba Omotowe yarabonye defense Dinamo yamugize ko muri match ya kabiri numu professionnel ku buryo ashobora kumenya ama movement agira muri match kurikira cyane turazi dombe capacité ziwe turazi twese ivyo yerekanye hano muri ABR no munsi turabona ko turazi David Ololo muri izi matches zibiri ntaraba efficace gose mugabo no mukinya ashobora kuranversa situation n'importe quel moment no munsi naza ko Tigers ico ndico Dinamo nubwo yorengana antukizorengana bitoroshe na bukebuke irya difference ya 19 points yo kuri match ya kabiri sinibaza kwizosubira kwera ko antuka bafite abantu bashaka kugera situation bashaka kubona ingene ibintu bigenda muri rusange Dinamo amahirwe no musinaza ko niri favori par rapport à Tigers mugabo bidasigura ko Tigers ishobora kubera bavuga ifuro digiti no mu Dinamo okay kugira ngo turangize muri ABL hari akabazo nakunze kuba nibaza muri ino basket usanga kote Dinamo abafana bariko ridogera arbitre kote urunani memshows bon no kandi ma equipe Tigers na Ken wowe kubgawe bon muri weekend hariho bamwiteguti mu instructeur FIB yaje kuba aza kuraba bega abantu ba arbitre ko bitwara gute kubgawe ni arbitre cyangiki turafise no international naza ko kubgawe ubona gute niveau ya arbitrage muri kubganje no musanga ko kushika kuri zino matches zibiri yego Dinamo zose uko basomaze kuri matches zibiri naza ko aba arbitre nta kosa n'umuntu batora naza ko aho bageze no munsi biri ntitwashika mu bikombe ntitwashika muri finale twabona finale na Dinamo
niho ikintu kiba kigoye no munsi hamwe urunani nibaza ko tari match zabo ntizigoye cyane kuri contre care yaba ari match zigoye niho twabonye press ku barbitre cyangwa ibiki mugabo no munsi aho bigeze nibaza ko abarbitre nta kosa bafise nta kosa bafise ahubwo ikindi kintu twagenda tuvuze ko ni abantu benshi uno munsi usanga atari hafi bagomba kora basket beti eski kukife babu itiyumviye guha abantu bashaka kwerekana match live kugira ngo umuntu hari abantu bari hanze hari abantu bari mu Burundi mugabo ari ruguru hari abantu bari ngahe Bujumbura mugabo ataronka uburyo bwo gushika kuri departement cyangwa akabura n'umwanya agashaka kuba match live kuri telefone cyangwa ari mu biro kuri machine yiwe yaza ko ni ikintu abantu benshi bibaza bashavuga ati febabu peut-être ko ibishaka ko abantu bateza gushaka ku kibuga bazana agafaranga kandi yaza ko iyo ni done ihari no mu twabonye iyindi kosa rya febabu yaza ko tutoreka kuvuga uno munsi abakinyi bakinye AB saison régulière binjira barishe kuri departement kandi nibaza ko ibyonye ari atari ko byategezwa kugenda sinzi n'umuntu yambwiye yuko hari mu coach basubije inyuma avuga ati ku munsi wa gatandatu ho ibintu byaje kuba bibera hajya kuri ku muryango wa coach wo muri wa Tigers coach wa Tigers abakoci bose kwari babiri Dumbo na Jan n'abandi bari muri staff technique ya Tigers cyo kwa ninjiye nashise hajya ku muryango hari abandi bantu bako barinjiye naje kugira ninjire abandi bantu bamenyesha kandi hariho list y'abantu kugira winjire naza ko naramaze nka 15 minutes magaze haje kugira ngo bashobore kuvuga ati inji mba ni ibintu byabe kwa gatandatu ejo barashoboye kubikosora dimanche kwa gatandatu ubona ko ari scandal abakoci ba Tigers abandi kugira ngo winjire ngo zana badge izo badge ntazo bari bafise umva ko hariho utuntu twaje kuba tu abakinyi bakinye saison hegirere no muzi kugira yinjire ashese ari amafaranga bobo ngo numvise ngo bari hase kuyi ubwo cibaza umukinyi akinye saison hegirere Fibabu iribagira ko kiyagiye muri saison hegirere hari amafaranga yinjije kubera bagiye bakinyi bakinye saison hegirere nibaza ko ni ikintu cyo gukosora kabisa ivyo ni ibintu byiza aba journalist ukumva ngo barimise hinjiye aba journalist 200 gusa ukimvira bajya bandi nabo ni kweli deje aba journalist haya kuri departement nta kintu kimwe baza gutwara Fibabu nta kintu kimwe baza gukosora Fibabu nta ntebe batwara Fibabu nta kibanza batwara Fibabu bicara hajya hasi kuri rya sibo sibo twicara sizuba bibareye kura kwitira umuntu kuva ku match yandosha ku match yanyu mugabo kuva playoff zirageze bararimisa kandi ni juste kubera playoff zitangwe nico inuze umujyi ataraza afise card press ishobora kugira ngo wapi utari kuri list ntibi abantu 20 abajate 20 n'ama media ahari no munsi ni menshi ntibashobora gukwigwa hari abandi bantu ugiye kuri ugacumvira ko nivyo bon je nka January kubera hari abantu usanga akunda basket yagiye akavuga ati je narishindagiye kwa match mugabo siko byategezwa kugenda umuntu inkuru kirazira inkuru ko ayigura amafaranga deje no mutwajije kuvuga ikintu kandi gikomeye hari abantu benshi bidakunda kubashika hajya kuri basket baza kubira abatuko turabivuga kuri televiziyo canke abandi bantu bako bavuga mu radio canke abandi bantu bavyanditse mu menyesha makuru hari ama interview ukeneye gufatisha abakoci bagiri mugabo ubanze kuri hadimi yaza ko ivyo byose ni ibintu bitagitse kandi ugiye kubiraba cyose barifise ni organisation abakeneye organisation mugabo habarimo dore nuko binjiza kanoti sinzi ko rubona n'umuntu twakivuganye ibyo muri sangiye niwe yaciye amaho kabiri kandi naciye mbona ari bamaze kubona abantu bafata bisi hari igihe bisi ziba zabuze bisi kaza ziya kwa steri kumva yagashobora kugira ngo kora muri benshi ngo ni mwishare batandatu ngo dukundane wowe abishira muri yo context yo gukundana mugabo inyuma abayikeneye amafaranga cyane gose nico kibi rero ko ari udukosa twa Fibabu tumwe dukwiye gukosoka cyane nibaza ko iki cha live siniba ko hari mu mwaka weze cange avala ne passé twaje kwa tubona mu ma demi finale ntiberekanye ama live muga muri finale ama finale bacatangwa kwerekana ama live bo wagize neza espero ko no bizoza kwa biba sino umenga haba haje kwa hakumirwa bamwe n'abandi mu gihe tumaze imisi tukora turavuga ati reka basket ive kuri runo rugero ije ku rundi rwego nibaza ko imbere ko turangiza na basket tubanze twumvirize kwanza ku ruhande rw'abahungu coach Joris Mutima yaje kuba agira icyo ashikirije inyuma y'urukino rwariko ruhuza mu rwa Tigers ndetse na Dinamo. Match ya kabiri contre Tigers ejo marasinzwe, match ya mbere ni igiki mwakosoye kuri match ya kabiri ejo kwanza ejo byagenze gute bwa musinzwe ya match nico ciza cha playoffs n'ama match mukina ama back to back
swat yaciyemwo umunsi uraronka aho bete umwanya urabona icyagutsinze hanyuma ukagerageza kugira ajustement par rapport y'ivyagutsinze nk'ejo mwarabonye harabaye ikintu cizwe one man show un joueur atsinda 37 points nguko nari nabivuze la fois passée twaragerageje kumusikamutinga mugabo umuntu yari bwamubone exactement icyo ashoboye hari ibintu byinshi tutari tuzi ko ashoboye ejo twarashoboye kubibona hanyuma uno munsi waronka umwanya wo gushobora kulimita amadega kubera umujore nk'ujyanye n'ushobora kumulimita carrément un joueur qui drive umujore ashuta umujore asama handle beza umva twagerageje turaraba ikintu kibereye kugira dushobore kulimita amanota y'ejo kubera twarabonye yuko ariyo force victoire yabo y'ejo sino hari utundi tunenge twagiye turagira notamment hari amahobli defensif tutagira twagize ama perte de ballon menshi uno munsi twagerageje kugira ama attaque kase niko novuga meza hanyuma tukagera un peu les 24 secondes ibitakunze ejo nibaza yuko ndabivuze vaguement mugandagerageje kuvuga bikenya ico nibaza yuko twakosoye uno munsi hariho match zitatu zisigaye ziri imbere mugiye kwandana nitegura gute uravye Tigers na Lako muri match zibiri bamaze kubibona iki ego nguko natwebwe ubunye Tigers irabonye ahamwe dushobora twakoresheje kugira tuyitsinde nibaza yuko nabo nyene bashaka bagenda bige ama facilité yo gushobora gufasilita umu key player wabo n'abandi uno munsi twabonye natwebwe hari amalakini mesi twagize notama batugiriye une défense de zone twiteguriye nibaza yuko natwe nyene tugenda kubitegura hanyuma notama Dumbia ejo ariko agira ama pop out akaja muri raquette uno munsi yasoze kuri ligne 3 points adusinda ama 3 points menshi nibaza yuko tugenda turiga au fur et à mesure nibaza yuko tutuntu twose tuzogerageza tukosora hanyuma tubemeyo kuri match akurikira twabonye muri karta ya gatatu ishari no kuba yari yabaye Shamire contre yamukinya atsinda amanota menshi ariko Dumbia arashobora gufata gufatira twa ego nivyo navuze en fait hari ibintu muri basket bavuga ngo tuzi yo poison niko bavuga Dumbia je reko ragira ama ekra meza kayamugirira neza ugasanga tugire utuntu twizwa byo no kwitango ice hanyuma bagapopinga out asohoka kuri ligne ya lance uno munsi baduhinduriye Dumbia niwe yacasohoka kuri ligne ya 3 points avuye muri yo ekra muga nko nabivuze ivyo byose ni ibintu byo gukosora ufite amazuru cyo cya playoff nk'ubonye ejo tuzogerageza tugire séance video hanyuma turamara kino yose kugira turako ushobora kuza myaka twabikosoye byose uri satisfait n'amakuru mazanye y'abakinyi bashashe mazanye ndi satisfait gose nkuko nabivuze nta kuntu umuntu yo kuyumvira kuzana umukinyi atamwiyumviriye nabivuze imbere yo kurokuta twaragerageje turaba si uwo mujurere azoshobora aya makonse muri twagoye byose twarabiravye kaje nkuko navuze ndakunda nationalité sénégalaise ko n'abantu bitanga abantu batemera gutsindwa niba ko ari ibintu byinshi twaravye kandi uno munsi wabaye aba key players muri victoire no munsi nibaza yuko en gros dissatisfait avec n'amaboko yacu mu bahungu ntitwovuga ngo duheze neza ko tuzoza kwa tubigaruka ko turacyari kuri game 2 ku munsi wa gatatu hazoba game 3 ndetse no ku munsi wa kane hama dushike game 4 bon mu gihe bishitse so mu bakobwa naho bariko barakina nabo nyene neza ko match iratangura baza baracanga umucangwa kabisa ni canga so mu bakobwa no munsi nako hari inkino ziko ziraba ugasanga difference y'amanota kabisa wakubaza ko ariko arikina kubwawe wigeze kuvuga ati ino basket y'abakobwa irashobora kuba iri muri disparition iri kiragenda buke buke tukazosanga twayibuze eske hari aho byo bihuriye na kuno kuno umunsi tubona ati ijana ubundi tugasanga 40 Shiboneza ko kujye nyene nabivuze n'ubu nanda ahubwo ubo biriko biraba confirmer de piece biriko bizana ama preuve navuga ngo ari babiri confirmer cyane wewe usaba abakobwa naza ko basketball yabo atakintu gikozwe kandi gikomeye gishizwemwo inguvu nyinshi cyane n'abantu bari ku ma stade atandukanye bari bon bari kuri ku maniva atandukanye muri basketball cyangwa abandi basketball bakuba tashaka kubona inyuma y'imwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ata championnat ikihari kuko no munsi twovuga ko ari championnat y'imigwi ibiri ntitwaba twibeshe kandi niyo migwi ibiri nayo nyene ntibaze ngo somehow arashaka kubona ko umunsi ushaka kuzoba duzikanye mu Dinamo ko no mu Rezipo nivyo umeze neza uhagaze neza mugabo tuko turaba ibintu byashikiye abahungu kuko twazire Rezipo abahungu n'abakobwa n'inzira so tanga ibintu byashikiye abahungu muri uwo mwaka turindiye turabe ingene umwaka uzomeze kuko twarabonye mu bahungu ko uburyo bwatangwa muri equipe y'abahungu bwagabanutse ku rugero runini ntabwo tuzi mugabo uravye abakinyi bakina bose bavuye bakagenda ukamara aforo baje ko bazana ubona ko uburyo atari cyo kimwe n'umwaka wahera rero umunsi mu Rezipo uracahagaze neza mu bakobwa mugabo iyindi migwi ibiri iri muri playoff ni umugwi wa Message hamwe n'umugwi wa Gladiators
Gladiator twibuke ko ni equipe emblématique cyane gose ya basketball hano mu Burundi ari Berco Stars no musi ni Gladiators muga turavyikwiraje ni championnat en titre imyaka 3 ikurikirana urumva iyo ntuze mugabo no musi uravye iri kwiraje ora ko abantu ateye ubwoba umuntu ahiyumviriye bibandanije uko akaca yumvira mu myaka 2 tuzobona Gladiators ikurikiye Gazelle no musi yarabaye disparu nanye ne equipe emblématique ya rivaliza na Berco Stars mu myaka iheze mugabo no musi ntikihari muri ligue umva ko mu bakobwa ivyo bintu yateye ubwoba Gladiators ubonye equipe emblématique iri kuyagenda inyika uko ucuvuga ati ngaha hari ikintu kiko kiraba nibaza ko n'abarongozi b'imigwi ibintu byo gushamwa uburyo baradendebukiye cyane kuko barabona ati nta kintu twinji sinzi ingene twobiha insiguro nibaza ko ari ibintu umuntu yo kwinjira en profondeur akabaza abantu batandukanye rero je kuraba zino playoff Dinamo iri kwikina na Message match ya mbere Dinamo yatsinze Message 109 kuri 30 iyo ni playoffs mu frère bari kwakina playoff demi finale ni equipe imwe yabaye ya mbere iyindi ibi ya kane equipe yabaye ya kane muri champion gatsindwa difference y'amanota 79 muri playoffs demi finale 79 difference match ya kabiri Dinamo batsinze 106-32 batsinzwe baragabanuje baso iya mbere batsinzwe ko batsinzwe difference ya 79 iya kabiri batsinzwe difference ya 74 ubundi munsi bazogira difference ya 50 basi ya 60 umva iyo ni playoffs demi finale est-ce que iyo equipe ya Messager tuvuga ko iri kwiyagira iki kugira ngo igire tuvuga ko mu myaka 2 myaka 3 izobiri he aha harimo ama interrogation menshi Gladiators yagerageje kwihagarara ko match ya mbere batsinzwe 71-27 na Rezida umva 71-27 ni difference y'amanota 48 urumva iyo ni skandal match ya kabiri umengo bari hagazeko batsinzwe difference ya 48 nyene ahubwo vyagumye hahandi match ya mbere batsinzwe difference ya 44 match ya kabiri batsindwa 44 nyene 74-30 izo ni playoffs demi finale ikipe zibiri zitsindwa amanota 40 imwe itsindwa 48 match ya mbere ni ya kabiri yindi igatsindwa 79 78 match ya mbere ni ya kabiri umva ko mu bakobwa naza ko nta byinshi byo kuvuga nuko gusa turiko tuja muri affaire muri basketball y'abakobwa ni skandal ikomeye cyane nibaza ko nta gikoze kabisa nako tumaze kumva muri playoff demi finale tukaba turumva difference y'amanota hafi 80 nibaza ko si ikintu ciza cyane biba byerekana ko umenga muri league hari bamwe umwe ari hejuru kabisa biba bisa nuko ari ikintu nawe nyene nuko nibaza ko twagagaje ko duca hirya no hino muri basketball muri ABL muri rusange muri playoff katumira amateka gato yice tuza tubandanye n'amakuru avugwa hanze y'igihugu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata nikeli uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB. Tumaze kuba tugaruka kandi muri studio za Look Media ni tumaze kuba tuva muri basketball tumaze kuba tuva mu Burundi tugiye neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexico ndetse na Canada muri FIFA World Cup 2026 novuga iriko iraba uno munsi bamaze kuhagera muri demi finale canke igice ca kabiri gishira icanyuma ni demi finale nako kabisa hashitseyo ibigatanya kabisa Argentine niyo iri yatwaye ikintu gikombe muri mu 2022 France irimo yaje kuba ishika nayo muri finale Angleterre muri imyaka muri Coupe du Monde byaranse cyane mugabo uno musana ko ni imwe mu makipe ameze neza. Espagne ni imwe mu makipe aheruka gutwara yaheruka muri 2025 Espagne yatwaye 2016 2020 oh yeah 2020 yatwaye
haba yaciye isibe cyo 2021 yacitwagwa na Italy. Italy. Yeah. 2024 ni Espagne yitwaye. Yeah. Kumenga ni kera neza ko yari 2025. 2024 rero 2024. So urumva yuko ni bigatanye. Umugwa wa Angleterre waje kuba ukuramo umugwa Norvège wari kurahabwa amahirwe menshi cyane ko ushobora no kuza gushika muri final travye parko baje kwagira travye ko bari kwaritwara. Ino semi final kubwa ubona gute hari uwo amahirwe menshi cyane gushika muri final. Siponaza ko ni match zibiri zigoye. Match zibiri zigoye twabonye niveau iri iteye ubwoba ku gihugu cy'u France kuri équipe de France. Twabonye ingene attaque yabo bose bari nuvuga ngo ubona ko bakontribute kuri success y'u France. Yeah. Uravye Mbappé, uravye Dembélé, Oriz natsinda mugabo nako ni meilleur passeur wa Coupe du Monde. Kandi baza ko niko kazi kiyo cyane. Uravye na yaba Désiré Doué canke Bakora. Ubona ko ni équipe ifise abakinyi secteur offensif iri terrifiant cyane muri no Coupe du Monde. Cyane gose kabisa. Uje kuraba ino équipe Espagne. Urabona ko ni équipe nta bastare menshi ifise. Bwanaza ko ni imwe mu équipe iri discipline tactiquement kurusha izindi équipe zose. Nibaza ko kubona Espagne igeze aha nta bintu by'ibitangaza bihari. Nuko bo barazi ko barafise system izwi muri équipe Espagne kuva tkuvuga ngo tumbe dufate Euro 2008. Ni équipe ubona ko kuko uje kurabana effectif uwoje kura poste par poste muri Espagne. Nibaza ko ari abakinyi bakimuza gutangura mu bindi bihugu. Uravye ino attaque yabo cyane gose. Uravye ino attaque yabo turetse Lamine Yamal ari star mondial azwi. Uje kuraba ino attaque Oyarzabal ni umukinya kina muri Real Sociedad. Mugari mu equipe ari muri equipe nationale ahinduka R9 Ronaldo akira kabisa. Uje kuraba no Alex Baena muri Atletico Madrid ni arasanzwe cyane. Mugari ni ino attaque nyene iri kwiraridinga ino equipe Espagne. Twagiye uravye Merino ni super sub. Merino ni waza ko ntagira poste yiwe ubusanzwe kuko twabonye ko muri Dortmund yarigeze kuba akinisha nk'umu defenseur cyane na Thomas Tuchel. Uno musi cyo kuraba ino defense ya Espagne uje kuraba uno mu numero 2 Pedro Porro. Eske ni profil ikomeye cyane muri Tottenham Hotspur. So mukinyi ari ku rugero rusanzwe. Uje kuraba Aymeric Laporte ntamaze imyaka akina muri Saudi Pro League. Pro Barca ni mukinyi mwiza muri Barca kukurira mugabo nako icatse kwerekana ko si equipe y'amazina. Nta mazina bafise ahubwo ni equipe nako bafise system doje yamaze kwinjira muri bo bazi ingene bayaplika bazi ingene bagira iki. Jena nibuka ko izi equipe Ubufaransa babutsinze inkino nyinshi. Barabukuyemo muri nibaza ko ari muri demi finale ya igikombe bace batsindwa na Portugal muri finale Ligue des Nations. Muri Espagne yakuye mu Bufaransa. Nibaza ko babatsinze match zibiri zikurikirana. Kandi barabatsinze no muri finale ya Eho. Mumva ko ni naza ko Espagne ni iri kuri niveau nziza. Mu Faransa azo ari match komeye. Biragoye gutora ngo umufavori ninde parapora nako. No twabonye Espagne yashoboye kurekipera uno Nico Williams. Umwe mu bakinyi bakomeye cyane muri equipe nationale. Naza ko rero ni tuzora match ryoshe hagati y'u Faransa na Espagne. Hagati ya Argentine na Angleterre. Kubwa nje naza ko Angleterre iri favori. Atari cyane kuko nabonye ntabwo bateranye. Muga turavye ino parcours ya Argentine ingene iri kwiragenda. Ubona ko ni si ibintu byatari cyane. Twarabonye ingene yaje gukuramwo umugwa Cape Verde ubwa mbere. Dore kuri Cape Verde muri 16e de finale. Twarabonye ingene bakuyemwo Egypt muri 8e de finale. Twari tubonye ingene bakuyemwo Suisse baje kwitsinda muri traditionnel naho nyine kwera babanje kuronka carton rouge. Mba ko si ibintu biteye ubwoba cyane. No musero uje kuraba Angleterre na nyine ntiya convert cyane. Twabonye ingene yakuyemo RDC bigoranye mu minota ya nyuma. Twabonye ingene yakuyemo Norvège naho nyine bitaboroheye na buke. Nibaza ko muri rusange ni ino equipe ya Angleterre izo biri favori gato gusumba Argentine. Eske nibaza yuko hagati y'ino Argentine na Angleterre uzosohoka ngasho kuza agatangaza abantu agatwara ku Diamond vu que twaje kwa tubona yuko umenga umugwi batabari ko araha amahirwe uno mugwi nyene uvuga ati Jesse mpeba kabisa gushika ku filimi ya nyuma ndaza kubona niko ndagwana niko bameze yaba Angleterre ndetse na Argentine. Eske ntushaka kubaza yuko umwe yosohoka ngasho kuza gutera ubwoba Angleterre yamwe yosohoka naza ko twari ikombe kuko iheruka igikombe muri 1966 no twikombe cyabo cyambere no turi muri 2026 imyaka 60
Vuga ko bari anniversaire nziza cyane kuri muzeye. Twibuka ko Ubufaransa bwari ku gikombe muri 2018 muri 98 buza gwitwara nyuma y'imyaka 20 muri 2018. Vuga ko 20 60 birashaka gukunda. Nyaza ko Angleterre afite amahirwe hamwe yoshika muri finale. Hamwe yoshika muri finale barasa amahirwe kuza gutwara ino kudimo. Nuko rero nyaza ko niyo makuru twabateguriye kuno munsi twashimire kabisa reka mbanze nshimire ariko kandi Rafael Ndongozi naje ndagushimira. Dushimire rero abariko baradukirana bose muri rusangi twizere neza ko twaje kwa tugirana ibihe byiza isango niryo ku munsi wa gatanu muri Look Sports ariko kandi ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa kane habari ibindi biganiro bigiye bitandukanye bya sport mugira mu bamubohe nawe tamurakoze.